abarundi rero barishimye batishimye nabanebwe turafise vision mukuru w'igihugu yadushize imbere kandi kugira azoyishike ko nuko azoronka abantu baza kuvuga ati umukuru w'igihugu yavuze ibi reka natwe nanje nkora iki kugira ico gihe umukuru w'igihugu yatanze leta nta budget ifise izotuma ivyo bintu umukuru w'igihugu yifuza bizoshika nitwebwe abarundi tuzobikora ari gihe abarundi bashaka gufasha mugabo kaca bumva ati anyway jewe igihugu gisanzwe kimfata nk'umwanzi w'igihugu so agaca acika intege muri ubwo buryo bona mukubwa making a clear kino kintu ni ryari umudiaspora ari hanze afatwa nk'umwanzi w'igihugu eske kugira umuntu aba umwanzi w'igihugu aba yavuze ibiki aba yarenze yuhe murongo mu majambo make kwitwa umwanzi w'igihugu wewe nka president w'aba diaspora muri Australia umuntu mu diaspora ari ngaha arafise uburenganzira bwo kuvuga ati jewe sinishimiye ibyo leta y'u Burundi iri kwirakora bijya Fabrice ariko aravuga mu minsi yahera ati jewe ni mu mpe nubaka isoko dukoresha uburyo bw'iwacu hama igihe runaka nicahera tuzoyihereze leta twe twamaze gukuramo imitahe abarundi bashobora kujaho bakavuga ati tugomba twubaka ibarabara muduhereze igihe iryo barabara rizokwitwa iwacu tuzorikamisha dukutse turatoza amataxe umuntu arashobora kuba umwanzi w'igihugu bivanye n'amajambo avuga hari abategana imitego kugira kumbure uyu muntu ariko arakora ivyo biboneke ko ntaco ariko arakora muri raho tuja muri politiki nimba leta irinze ivuga ati iki kintu gikogwe wowe rero ucibona cakoze wacuba ngo ico nicari gikenewe urinde wewe wakoze iki kugira abo bantu bakeneye ico kintu wewe ubabera inyishu leta n'umuvyeyi leta iza gufasha ivyo abantu bato bato badashobora kwishikanako none wowe ucuze uvuge ngo wowe ivyo bintu leta iriko irakora ntibikwiye abarundi muri rusange baba aba diaspora canke n'abari mu gihugu ubona bishimiye leta y'u Burundi ku kigezo icahe rate ubona gute kwijana ico kibazo byo ndacicyo ntaciye ku ruhande Hello everybody, bon après-midi, bonsoir, bonjour, bivana naho umwe wese aherereye. Nizere ko mubandanije kugira ibihe byiza, nizere ko ibintu ari mwake. Welcome back kuri James Media Australia. Ibintu bimeze neza uyu munsi muri Australia, akayaga kameze neza cyane, akazuba kabisa kari kuri moyenne, ibintu ni power cyane. So guys, musanzwe ku banywanyi bashasha welcome, ku bantu mukoze subscribe vuba welcome. Iyi channel kabisa ni channel turi located ngaha muri Australia, iyi channel ibagezaho amakuru ariko araba mu gihugu na cyane cha Australia no hanze y'igihugu. So yes, welcome, muzohumbira byinshi ibintu kabisa tuganira ngaha kuri channel birigisha cyane gose, na ndetse nawe uri welcome gusharing ibyo dukora kugira ngo James Media Australia tubandanye kuba umuryango munini. So reka sindabatinze rero, nkuko mubona ndi kumwe nabona mukubwa uyu munsi yagarutse, president w'aba diaspora b'abarundi bose baba muri Australia, bama bafise ibyo badutangariza, bama bafise ibyo batubwira. So kumutumira akagaruka hano kugira ngo atuganirize ni ibintu byiza cyane. Reka ndeke kubatevya ngo nta mugabo avuga uyu ndi mwizina yasibya mingi, reka tumuhakanya kugira ngo yibwire n'abanywanyi bashasha. Bana mukubwa welcome back. Bakoze James, bakoze ndaramukije abadukurikira bose kuri James Media, abipfuriza amahoro n'umugisha mu bikorwa byabo bya misi yose, cyane tunabasaba ko ogira share bagashonda hajya ku kakengeri ko hasi kugira ngo ibiganiro byose James Media ikora bishobore kuzabibashikira. Yego aba president mufisi igikorwa gikomeye, mwama mwacafye kabisa, mama musa neza ibintu nibibasaba igarama atari zaga ibindi bisanzwe mu buzima bwa misi yose. Abarundi basanzwe abantu iyo babonetse, umugani w'ikirundi uvuga ngo abarundi bajya bakaravye, uvuga ko muganugana kariho
si vy'uno munsi nibyo kuva kera iyo bishitse kuja mu bantu uraraba ko woze uraraba ko wisize uraraba ko witegeneje neza ugaseruka usa neza. Safi sana kabisa. Umukenyezi wawe yakwitayeho ni wahora ku kama kawaida nchi yose. Hatari sana. Duhora tuvuganuka sometime ukambwira ati wagiye gusenga uyu munsi ni Isabato. Ese mbona mukubwa ubundi Isabato, definition y'Isabato mbona mukubwa bimeze gute ku bantu nkatwe tutabitahura maybe Isabato definition yabyo bimeze gute? Nubu nje mvuye mu Isabato. Okay. Kandi nubu turacari mu Isabato. Isabato no kuvuga n'umunsi umwe mu minsi indwi Imana yaremye. Kuri uno munsi w'indwi rero Imana yarawuruhutse ko isaba ko n'abantu bose bazoyikomoka ko bazokwama baruhuka nkuko nayo yaruhutse. Rukuvuga rero nimba utaruhuka Isabato turacari mu rugendo. Karibu tukweka ingendo uzobigira kugira ushikire hamwe n'abandi. Ni ikintu ciza kumva. Hari abantu usanga bavuga Isabato mbona mukubwa ngo nta kintu bawemera gukora, ngo naho umuntu yogutiza ikintu runaka ngo ntuba wemere kukimuha. Abasabato nuko bigendera. Imyizerere no kwemera kw'abantu kuratandukanye bivana n'ibyo yatahuye igihe yasoma Bibiliya. Mugabo Bibiliya yonyine irabivuga ko inka yawe niyashaya ku Isabato ntuyirekereyo, uragenda kuyishayura. Hari ibikorwa bijya bikorwa umuntu akora bimwinziriza bijya bidutunze vya misi yose. Nivyo Imana yavuze ati ivyo bikorwa ni mu ruhuke. Mugabo hariho ibikorwa bindi umwana wawe agwaye uramutwara kwa muganga. Ibikorwa by'ubutabazi ivyo ntibibujijwe. Mugabo bijya bikorwa dukora ibikorwa vya misi yose ko biri kose ntabwo ari bibi. Rero baje usanga bavuga ati nta kintu bayemerewe gukora Saturday, ntiyemerewe gutiza ibintu nk'ivyo. Ni imyizerere yabo ni nako gutahura kwabo ku barongora. Mugabo abo bose bishimikiza ibyanditswe muri Bibiliya. Hakaba hariho n'ibindi bitabo mu Badventiste twita ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byanditswe n'abantu. Mugabo n'abantu bari inspired cyane ku myemerere no kumenya cyane byimbitse muri bya Bibiliya. Tafsa. Karagaciyemo je kabisa nkunda kumva Isabato, so nkavuga ati neza na neza abasabato babimeze gute. So ni byiza no kwicarana n'umuntu nkawe kwanza mu Sabato kugira karibu uzoje ku rusengero niwe uzoronka inyishu z'ibibazo byinshi ufise. Muremera Yesu? Twemera Yesu. Okay. Uvuga Yesu navyo nivyo, mugabo twe twemera Yesu. Tafsa. Karagaciyemo mbona mukubwa musanzwe. Reka twiganire rata ku bintu bijanye tubiceho gatoya ku burongozi bwa buri munsi. Mbona mukubwa wowe spending umunsi wawe gute during the week, biba bimeze gute nyene, like ubuzima bwabo ubayeho gute mu kurongora aba bantu? Uburongozi bwa diaspora ndabufatanya n'uburongozi bwa n'ibikorwa nkora vya misi yose. Uragerageza kucamwe ibice bivanye n'ibikorwa runaka usanzwe ufise. Ndakora akazi kasanzwe kambeshejeho. Inyuma y'amasaha y'akazi niho nja mu bikorwa by'umuryango, nkongera nkaja no mu bikorwa vya diaspora. Urumva ntivyoroshe, mugabo ko ari ico umuntu aba yariyemeje ategerezwa kubikora. Rero ndabikorana byose n'ibikorwa bindi bisanzwe bintunze. Abikorana n'ibikorwa biraba umuryango, nkongera kandi nkabikorana n'ibikorwa rero ibivyo kuganira, kugendera bene gihugu dusanzwe tubana ngaha, ndetse n'inyuma y'iki gihugu abari kure tukavugana, tukandikirana ama emails kugira dushobore kugira ico duhurije ko mu byo dukora. Dantuza ambasaderi ya serukira Burundi muri Australia bimeze gute? Yaramaze gusubirayo? Ambasaderi ntiyatevye, yarafise urugendo rugufi, mugabo rwari urugendo rufise ikintu kinini rusiguye. Na cane ku barundi bari muri Australia, abarundi bari muri Oceania, abarundi bari Burundi, kuko bwabaye bwa mbere ambasaderi w'u Burundi ashobora guhonyora ku butaka bw'u Burundi bwa Australia aje guserukira igihugu cy'u Burundi. Yego rero haba twebwe turi ngaha muri Australia turafisemo inyungu, haba igihugu cacu kirafisemo inyungu. Nubwo atatevye, mugabo isemo intambwe ya mbere yarayiteye. Ubu kugaruka ngaha n'umwanya ko imiryango iruguruye. Igihe yarari ngaha hariho ibibazo byinshi byagiye bibazwa, hariho ibintu byinshi bamushikirije.
kumbure ashobora gushikirira abarundi nko mu gihugu ibizohindurwa canke ibyokorwa kugira ngo abarundi bo hanze boroherwe. Arico bavuzeho kijanye no kuronka passport hanze nk'uko uri muri Amerika, muri Australia bakaguha passport y'u Burundi kwayironkera ngaha. Iki kintu wotubwira kigomba gufasha aba diaspora gute? Inyungu ziri muri ibi bintu, inyungu yo kuronkera passport hanze ni yihe wotubwira batahunga? Nubwo ntari umuhinga cyangwa mbe nkora mu buserukizi bw'igihugu, ariko burya ubuserukizi bw'ibihugu babwegereza abarundi, bwegereza abantu b'ico gihugu iyo bari kugira baze boroherwe mu byo baba bakeneye. Ariko nk'ubu wewe canke jewe passport yanje imperaniye ngaha kugira nsubire hariya bisaba umwanya, ntagarika ibyo nariko ndakora byose, bikansaba uburyo kugira ngende nzobeyo, ndabe umuryango, matike y'indege n'ibindi byose bijanye. Muco gihe urumva nimba passport bashobora kuyitangira muri ambassade, uwo mwanya sinzowuspendinga kandi wo kugenda mu Burundi, itike sinzorispendinga ngo nsubire kugenda mu Burundi. Uzosanga ivyo nariko ndakora byoroshe cyane gusumba. Rero n'akarusho ntangere kuko kuba hanze y'igihugu cakwibarutse no kuba ufise vyangombwa, udafise vyangombwa ntuba wemerewe no kuba muri ico gihugu. Urumva rero nimba ubuserukizi bushobora korosha ivyo vy'ingendo, kuvuga ko Barundi basanzwe baba mu bihugu bitandukanye bakenera ivyo baba basondera muri ambassade, bica biborohera cyane. Ambassade igiye atangira izo passport muri ambassade, urumva bagufungirije urwo rugendo rwo kuja i Burundi, werekanye ko passport yawe yaheze canke yatakaye, ugatanga ivyemezo ko passport yatakaye, ambassade icikurikiza procedure zayo zo kugira bagusohorere passport bakayiguha y'u Burundi. None mu gihe ugiye imyene kibazo canje kiracaraho nyene, mu gihe ugiye muri Afrika ucugende twaye iyo passport baguhaye y'u Burundi, irakora izo batanga muri ambassade zikora co kimwe na zirya z'Ibujumbura. Okay, so zirya z'Ibujumbura nyene usanga barahaye igisata kindi muri ambassade gishobora gukora nk'ivy'Ibujumbura bakuru. None nk'ubu ngiye mu Burundi ngire kuri iyo passport y'u Burundi, eske ngeze hariya mfatwa nk'umurundi w'umurundi nyene canke w'umudiaspora, like w'umu Australia, like ari passport y'indundi? Mubona nk'ubu izi zo ngaha muri Australia, izi turonkera ngaha muri Australia, ngiye mu Burundi nkayitakaza, sindayisabira ino, ndayisabira muri Kenya muri ambassade. Kenya niho dufise ambassade ya hafi. Nimba ntakaje passport ya Australia ndi mu Burundi, nca ngenda muri Kenya nkavuga ko passport yanje yatakaye, ndiko na claiminga ko bankorera iyindi passport. Nukuvuga ambassade ya Australia muri Kenya niyo icibishugurikira, ikakorana bagatora amadata yanje ngaha, bagaca bakora iyindi passport nkabona bayimpaye. Mugabo biratwara akanya, ivyo byo muri ambassade biratwara akanya, kuko urumva amadata yanje ubari ngaha muri systeme zo muri Australia, muri Kenya ntazo bafise. Urumva je ngiye kuvuga ko passport yatakaye, baca bakominikana kugira basorere iyindi ako kanya. Rero ko ka communication niko je mba ndindiriye ko bampereza kandi ya passport. Nico gituma, nico kimwe rero n'u Burundi n'ibindi bihugu byose niko bikora. Safi sana. Ikindi naco kubijanye no kuzana embassy muri Australia, embassy y'u Burundi muri Australia, hari abarundi usanga bavuga ati Australia abanyagihugu tumeze neza, Australia yarorohereje abanyagihugu, Australia iri mu bihugu vya mbere ku isi bimeze neza, bifise amategeko kabisa yoroshe kandi kuyagendera atakibazo ushobora kuba wagira naco. Kubw'ibyo bakavuga ati embassy ntikenewe muri Australia y'u Burundi. So dutahuze canke ubwire n'abarundi bafise iyo myumvire, embassy ni kubera iki ikenewe muri Australia? Burya ibihugu bisanzwe bifitaniye imigenderanire nk'uko kw'abantu, uko abantu bagira abagenzi, abantu bagira inshuti, n'ibihugu navyo bisanzwe bifitaniye imigenderanire nk'uko abantu nabo basanzwe bafitaniye imigenderanire.
na Amerika ibisanzwe ifitaniye bigenderanire iwacu Burundi turafise ambassade ya Amerika kandi Amerika ari igihugu cifashe gusumba twebwe no kuvuga rero uwo muntu yiyumviriye gutyo kumbure sinzi ico yabikuye ko canke ko barakutamenya mugabo kubona uburundi bushobora kugurura ambassade yabwo ngaha muri Australia nakarusho mu mpande nyinshi nakarusho ku gihugu igihugu ku gihugu ni nakarusho kandi ku bene gihugu b'abarundi basanzwe bari hariya ndaguha nk'akarorero nk'ibi bihugu tubamo biteye imbere usanga bafise education iri higher barashobora gutanga amaviza yo kwiga ku barundi abarundi bakaza kwiga ngaha muri Australia bafise education itandukanye n'iyo barundi no kuvuga ubumenyi bakuye ngaha nibwo baca batwara kandi Burundi kugira igihugu cy'u Burundi naco kigere ku rugero nk'uru rwa Australia igeze ico ni kimwe mu bijanye n'amagara y'abantu cyo kimwe n'ivyo mu bijanye by'ubutunzi cyo kimwe mu bisata byose biraba ubuzima bw'igihugu iyo igihugu gifitanye imigenderanire n'ikindi usanga byoroshe kuvuga ati hari intambwe runaka mumaze gutera natwe turafise abantu biwacu twifuza ko bakora nk'ivyo mukora hiyo mu twokorana gute mu duhera ibibanza by'abanyeshuri bangana uku mutugirije ama formation abakozi bacu excuse me usanga ibihugu byose birunguka impande zose so kuvuga ngo ni igihugu cifashe gusa canke ikindi kitarashika ku iterambere ibihugu byose birakeneranira mu byo biba biriko birakora nta gihugu cikwije ku buryo kitokenera ikindi nta gitunze ku buryo kitokenera kijya kiriko kiriyubaka byose birakeneranira ubona bizotwara ingufu zingana gute none mbona mukogwa kugira ngo embassy iboneke muri Australia embassy turayifise mwarabonye ambassadeur yarashitse ngaha embassy turayifise ubu umuntu afise ikibazo wese ambassadeur yaratanze nimero ziwe muhamagare aragufasha dusanzwe dufise consulat iyo consulat ikorera muri Perth yo imaze n'iminsi itanguye ni nayo yatanguriye ambassade kubera ambassade ubu iracakorera mu Bushinwa ariko isi uratswe yabaye gatoyi kubera technology gumitera imbere umuntu wese yifuza ico ambassade mufasha nubwo biri muri China ambassadeur arashobora gukora ivyo ashoboye byose uwo muntu akaronswa ivyo akeneye kuronka erega hari abantu bumva embassy bakumva nyene inzu yubatse ahantu muri Australia bagira office nyene inzu yubatse ku buryo uvuga ati ngiye kuri embassy ugenda udodora abanyagihugu iyo bavuze embassy nibyo baba bari kumva ku bisanzwe ambassade ico bisigura nk'ahantu hazoba hari iyo nyubakwa uri kuravuga ngaha muri Australia no kuvuga igihugu ca Australia kiba kihagabiye icyo gihugu cy'u Burundi kugira kihakorera iyo migambi yabo yo gukorera hamwe nivyo bahashira inzu hari gihe baza bakubaka canke bakarentinga inzu zisanzwe zihari bivana n'ubushake bw'igihugu canke n'ubushobozi bw'igihugu canke nivyo rero ambassade ni inyubako ikorerwamo ibikorwa byo guserukira igihugu ciyo ambassade safi sana kabisa se byagenze gute muri China rero urumva ho hariyo ni nyubakwa hari ibiro si nyubakwa gusa ni biro igihe ambasaderi yari ngaha yari kumwe n'umuhanuzi wiwe wa mbere mu biro ujya mugabo wundi bari kumwe ni ukuvuga rero harasigaye icegera ca kabiri harasigaye abasekreteri harasigaye abandi bakozi bo mu biro bakorana na ambasaderi usanga atari umuntu umwe ni benshi umwe wese mu gisata ajejwe cyo ni ibintu byiza kumva none ko bike hatuwe muri China mbona mukobwa like why China why batavuze ati reka ahubwo tugire muri Amerika bariho habayo embassy embassy muri Amerika turafise ambassade muri Amerika muri ku mugabane uyu twe duherereye ko bivanye nuko Ubushinwa hari ibikorwa byinshi bwari ko burakorana n'u Burundi muri iyo misi yaheze byaciboneka ko ubuserukizi bwo kwegera cyane Ubushinwa mugabo kandi n'abarundi basanzwe bari muri Oceania ariyo natwe turimo bakaba boshobora kuja aho hagufi habegereye hagufi rero twebwe hari hatwegereye hari mu Bushinwa kuva ngaha naho uja mu Bushinwa niho kuva ngaho uje Bujumbura mbere wavuga ati nta kuntu abarundi bari muri Australia katubegereze nabo
ubuserukizi tubegereze imiryango yugurugwe dushobora no kuzoronka mu minsi iri imbere ubuserukizi rero nyezina ngaho iwacu muri Australia mugabo ni process ya leta. Safi sana kabisa, urakoze kutumenyesha ibyo bintu. Ikindi mu bintu byavuzwe canke mu bibazo byagiye bibazwa kuri ujya munsi ambasaderi yari ngaha, hariho uwavuze ati abana bavukiye hanze usanga government y'u Burundi itabazi muri make, so bivuze ngo hacaba hirya process yo kwandikwa abana bo hanze bakandikwa muri government y'u Burundi. Ese nyene iyo umwana avukiye hanze government y'u Burundi ntabwo ibimuzi muri make? Umwana amenyekana ko yavutse iyo yanditswe mu gitabo c'amavuko. Okay. Urumva nimba utamwandikishije umwana ntamenyekana ko yavutse kirumvikana. Ngaba abavyeyi baba ari abarundi. Abavyeyi n'abarundi ariko kandi ngaho urabizi ko iyo urengeje imyaka 4 bagusaba kurondera ubwene gihugu bwo ngaha. Rero kuvuga nimba uvyariye umwana ngaha, uyu mwana avuka ari umunya Australia. Ntavuka ari umurundi, avuka ari umunya Australia. Mugabo kubera Burundi ari igihugu corohereje abarundi iyo bari hose, nimba umwana wawe avukiye ngaho urashobora kumwandikisha muri ambassade akagumana ubwene gihugu bubiri. Nivyo ambasaderi yashoboye gusigura. So urumva utaramwandikisha ntabwo amenyekana ko yavutse. Ubu rero abana bari hanze baba diaspora nibatabandikisha muri government y'u Burundi, abo bana ntibazwi nk'abarundi. Urumva ko bigoye. None womenya ko umwana ari umurundi gute? Yena nzi kaca ba automatic manyene n'umurundi, so really yacaba na umurundi. Hari urupapuro ruranga umuntu yavutse, birth certificate. Ijya birth certificate yawe niyo yerekana uburiwe, identity yawe we wavutse urinde. Bashira ku igitsina bagashira ko naho wavukiye. Wavukiye he? Wavukiye muri Australia. Nk'ubu dufata akarorero wewe uri umunya Australia. Umwana wawe wavukiye ngaha muri Australia azovuka yitwa umunya Australia. Umwana azoronka uburusho bw'umunya Australia. Sivyo? None umva uja gutorana ubundi burusho bw'umurundi gute kandi uri umunya Australia utigeze wiyandikisha kuri umurundi? Kira making sense. Ushaka ko umwana wawe wewe umuvyeyi agira ubwene gihugu bubiri. Ntavukire ngaha mu mwandikishe muri ambassade hari umurundi yavutse. Ambassade mu bimenye ko hari umurundi yavutse bamwandike. Kubera ayo mahigo turacayafise. Turacemerewe gutunga ubwene gihugu bubiri. Mugabo ni yavukira ngaha muri Australia, kuri birth certificate yiwe akitwa ko ari umunya Australia, uzogenda kuvuga ngo mu Burundi ngo mpera umwana passport wo mu Burundi kandi kuri birth certificate yiwe yanditse ko ari umunya Australia. Cyakigorana. Ese hari inyungu igihugu burya kibigeramo aba diaspora babana banditswe na government? Igihugu n'abantu. Igihugu n'abantu ugomba ko n'igihugu cyawe gitera imbere nuko abo bantu bawe ubaho uburenganzira bwabo. No kuvuga uyifise abantu benshi ibikorwa biba byinshi mu gihugu, iterambere rigaca gihuta gushikako. Igihugu cyose rero aho kiri aho biri birifuza ko abavyo abene igihugu bivyo bihugu bagumana akaranga kabo. Nubwo wowe utakiriho muri ico gihugu nako kabura handi mugabo kavuga ati igihugu canje niki, ugasubira mu gihugu cyawe. Kubijanye no kwandika abana nyene ibi byahora biba just nuko bitari bwatangazwe canke bigira bitangure kuba sinzi. Byahora biba. Gusa abantu n'ubu ntitubizi. Okay. Ntibizwi kuko urabona ubuserukizi buri kure, urugendo rwa mbere bakoze ngaha. Nibaza ko mu minsi iri imbere bazoza baramenyekanisha ibikorwa ambassade yifasha mu bantu kugira abo bantu bazi baraja kwitura ambassade bafashwa muri ivyo bikorwa ambassade isanzwe ikora. Iyo byahora bikorwa mugabo abantu ntibabizi ngo mbe bikorwa gute, no bisaba gute, no bisaba kuba bifata minenegwe dufate. Hari abavyeyi usanga bavuga ati je kabisa kwandikisha umwana muri government y'u Burundi mbona nta kamaro, ubona hari nk'ibibazo bizohava biba. Ni kibazo uri kurateza abo bana. Ni kibazo uri kurateza abo bana kuko aha turi si wacu. Namwe ndiko ndabibwira abantu kenshi turiko turaganira aha baradutije. Umunsi n'umunsi bashobora kuvyuka dusanga batubwira tutekera imizigo mwende Burundi kwanza. Kandi baraduhaye ubwene gihugu. Burya n'intizo.
ubwo n'igihe baduhaye ngaha baradutije uraraba bajya bakora amakosa iyo umuntu bishita agakora ikosa afise ubwe n'igihugu igihano gihera baca bagusubiza hari kumba rero hajya wavuye hari abaje bavuga ko bavuye muri Tanzania hari abavuze ko bavuye muri Kenya hajya wavuze wajuva iyo igihano giheze ku makosa runaka uba wakoze bakuriza indege bagusubiza hajya wavuze wajuva kandi ni benshi bamaze kugenda hatari sana kabisa ya nibabandikishe rero nibandikishe ku bwinshi ugira bishitse umuntu aca bandanye hatari sana ya ndagica tukive bwana mukubwa turiko turagana ku musozo nizihe nzozi bwana mukubwa wewe nka president wa diaspora wo muri Australia ubona ufitiye abarundi nko mu myaka 2 iri imbere? Abarundi turi ngaha turi benshi ariko bwinshi bwacu nta hantu namwe bubonekera haba mu bikorwa tuboneka gusa mu manza ariko mu ibikorwa bizosigara biravuga twebwe tutakiriho ntavyo. Rero indoto zanje nuko nobona abarundi bo ngaha muri Australia hari ikintu bakoze tugikorera ngaha canke tugikorera iwacu mu Burundi yo twaje tuva ico kintu kikavuga ati hari abarundi babaye muri Australia iki nico cibutso twibuka ko hari abarundi bacu bagiye muri Australia. Mu Burundi wacu turafise abo twita kera ba missionnaire baje mu Burundi basiga bahasize ivyibutso nubwo no munsi bapfuye batakiriho mugaba abana bariko baravuka no munsi canke bariko bariga barazi ko hari aba missionnaire abazungu bigeze guca mu Burundi basiga bubatse ibuye kuri Livingstone na Stanley hariya mu Gitaza hirya ya Bujumbura gatoyi. No kuvuga ibikorwa by'umuntu nibibonekera mu majambo bibonekera ku kintu uri kurakora ico uri kurakora. Rero abarundi turi ngaho ko tungana ntituri bake gusa ikintu tubuze nuko tworonka iduhuriza hamwe kugira dukore ikintu kizosigara kiratuvugira cyangwa kizokwerekana ko nubwo twavuye mu gihugu mugabo ico gihugu dufise ico twakimariye. Mbona mukubwa abarundi bari hanze bari ku kivi ntubona ko hari abantu bafise amazu menshi ngaha bafise inyubakwa nyinshi ibintu nk'ibyo ntubona ko abarundi kweri no ngaha bari ku kivi? Ivyo ni vy'umuntu ku giti ciwe mugabo mu Kirundi bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri. Ca wiyumvira bajya abantu bafise zirya nzu uruja mu manza ngaha ibibanza vy'imanza duhuriramwo uretse kimwe cujya mu Rundi umwe amaze gushika kuri urwo rugero ariko babaye benshi bokora ibisumba bityo kandi hari ivyo tubona ngaha hari iwacu bitariyo James twifuza kuba ibintu tubikora ngaha tukabitwara n'iwacu. Nk'ibiki rero batubwira twumve i Burundi ni igihugu kiriko kiriyubaka. I Burundi ni igihugu kiriko kiriyubaka turafise vision mukuru w'igihugu yadushize imbere kandi kugira azoyishike ko nuko azoronka abantu baza kuvuga ati umukuru w'igihugu yavuze ibi reka natwe nanje nkora iki kugira ico gihe umukuru w'igihugu yatanze leta nta budget ifise izotuma ivyo bintu umukuru w'igihugu yifuza bizoshika ni twebwe abarundi tuzobikora. Muco gihe rero nuko umuntu umwe babiri batatu bane gushika ku gitigiri kidaharurika bagiye hamwe bashobora gukora ibintu byinshi mu kanya gatoya. Kugira inzu ni kimwe nibisanzwe inzu ihawe umugabo ijambo inzu yerekana ko uri umugabo uri kurakora ariko hejuru y'inzu y'umuryango hari ibindi bikorwa by'iterambere hari ibikorwa byinshi by'iterambere abandi bantu batari mu muryango wawe nawe bavuga ati kubera James yabayeho nanje norohewe nk'abantu bafise ivyo bibanza by'imanza uvuze ati jewe sinarose ubushobozi bwo kubaka ikibanza cyo gukotesheramo amanza mugabo ndafise ayo kuja kugikotesha ukaronka ikibanza ukotesha. Uvuga ivyo bikorwa binini rero nivyo jewe nifuza ko mu ndoto zanje abarundi turi ngaha twozobihurizako tukabikorera ngaha ndetse tukabikorera na hariya mu Burundi yo twaje tuva. Ibikorwa binini ushobora nko kumentioninga nka bibiri ubona abarundi bobahimiriza gukorera cyane mu gihugu kugira ngo bizonabafasha abarundi gushika kuri ya mbona kazoza ya 2040 ubona aho korerwa yo
ntibimeze gute? Ni byinshi mu Burundi ugiye kuraba igihugu cacu ni igihugu kiriko kiraja mu nzira y'amajambere. Ikiyo kiraja mu nzira y'amajambere, hari ibintu vyinshi cyane dukeneye. Nta mabarabara menshi nk'ayo tubona ngaha mu Burundi ahari, kandi abantu barashobora kwiyubakira amabarabara privé y'iwabo. Bijya Fabrice ariko aravuga mu minsi yahera ati jewe ni mu mpe nubaka isoko dukoresha uburyo bw'iwacu, hama igihe runaka nicahera tuzoyihereze leta, twe twamaze gukuramo imitahe. Abarundi barashobora kuja bakavuga tugomba twubaka ibarabara, muduhereze igihe iryo barabara rizokwitwa iwacu, tuzorikamisha dukutse turatoza amataxe nkuko ko ngadushira amakamera uspeedinze bagufata, ugize ikosa runaka bagufata ja mu kigega caba abandi batanze imitahe. Hama igihe runaka babumvikaye na leta igafata ibarabara abantu bagakora n'imitahe yabo. Ivyo biba bigiye muri bya bindi bita hari imigambi mikuru usanga leta yarashize imbere igomba kurangura. Ni nayo se Barundi yafatiye ko kugira abone iyi mbona kazoza yo mu 2040. Umuntu wese rero agomba gufata je ngomba nje gushigikira nuko araba muri kiya gitabo ibirimwo nico washoboye gukora agakora, uwugikoze rero abaterereye yambona kazoza y'umukuru w'igihugu. Safi sana kabisa. Hari Abarundi kuri ico nyene turiko turavugaho co gufasha igihugu cyacu. Hari Abarundi burya bikundira Burundi pe, nkuko namanda yavuga, hari Abarundi bakunda Burundi. Usanzwe ari igihe Abarundi bashaka gufasha mugabo kaca wumva bavuze ati anyway jewe igihugu gisanzwe kimfata nk'umwanzi w'igihugu, so agaca cika intege muri ubwo buryo. Bona mukubwa making a clear kino kintu ni ryari umudiaspora ari hanze afatwa nk'umwanzi w'igihugu. Eske kugira umuntu aba umwanzi w'igihugu aba yavuze ibiki, aba yarenze yuhe murongo mu majambo make? Kwitwa umwanzi w'igihugu ubu uri kuragwanya iterambere ry'igihugu. Iyo uri mu nzira yo kurwanya iterambere ubu uri umwanzi w'igihugu. Ariko ico nagomba gutanga ku muco ngaha kumbure abantu bahora bitiranya, gushikiriza ivyiyumviro bitandukanye n'ivyo wundi, cyangwa gushikiriza ivyiyumviro bitandukanye n'ivya leta, ntabwo uri umwanzi w'igihugu. Uza kucika umwanzi w'igihugu iyo uri kuragwanya iterambere ry'igihugu. Fate nk'akarorero, nk'uno munsi leta igashora imitahe mu kubaka ikiraro. Ikiraro nk'ahantu hatahora ikiraro leta igashiraho imitahe kubaka ico kiraro. Wewe ugacuza ico kiraro kaciba kakibomora, ico gihora umwanzi w'igihugu. Kuko wewe umuntu umwe ubomoye ikiraro cozofasha abantu ibihumbi n'ibihumbi, kibomoye urumwe, ico gihora umwanzi w'igihugu. Kuko kijya kiraro kukija kugishira hajya bagishizeho kubera abantu babisavye. Mu babisavye ari gihe kumbure nawe wo burimo canke utarimwo. Mugabo ukabona ati kiraro je ndacivye ndakigurisha, ibikoresho nkuyeko ndabigurisha niteze imbere nifashishe. Mugabo wibagiye ko hariho abandi bantu imodoka izoza gutora kwa muganga bagwaye. Wibagiye ko hari abakecuru badashobora gusimba umwonga bazoca kuri ico kiraro. Wibagiye ko hari abana bazoja kwishure. Wibagiye ko hari abantu imvura izogwa bigakenera ko hajya ahantu bahaca, mugabo ntibizobe bigikunda. Wibagiye ko nibidandazwa abantu bashobora kuba boza gukurayo bakajana ku masoko, abantu bagasuma, abantu bakagira gute. Byose wavyirengagije wewe gusa kubera uri umuntu umwe bavuga ati reka ibintu vyitwarire. Uvuga umwansi w'igihugu n'umwansi w'iterambere. Umuntu arashobora kuba umwanzi w'igihugu bivanye n'amajambo avuga. Amajambo ntahuriye n'iterambere. Ivyo nivyo nariko ndakiragaza gutanga ku muco. Iyo uri kuravuga amajambo nk'ubu uvuga ivyo bidahuye nanje ntucucika umwansi. Oya. Mugabo uje ukavuga ati uyu munsi nturara, nkabimenya ko wabipanze ko uno munsi ntarara, ndavuga ati uyu muhungu n'umwansi wanje. Hari ibintu rero abantu bakwiye gutandukanya. Gushikiriza iciyumviro gitandukanye n'ico wundi ntibituma ubunika kuri umwansi w'igihugu.
oya yagituma navuze ko nuko hari aba diaspora benshi bari hanze usanga bashiraho comment nyinshi ku bijanye n'ibiba mu gihugu nimba leta yavuze ati ibi nibyo bigomba gukorwa abandi bagashiramo comment ati maybe ntibyari binakenewe you know so bigaca biboneka nko mengo maybe aba diaspora bari hanze baratinyuka kuvuga you know bagwanya leta ibintu nk'ibyo so that's why ikintu nk'iki kiba gikwiye kuba clear kugira ngo umuntu no mu byo avuga amenye ko adashobora kuba yorenga umurongo you know ajya muri leta hari abategana imitego hari abategana imitego kugira kumbure uyu muntu ariko arakora ibyo biboneke ko ntacari karakora muri raho tuja muri politiki nimba leta irinze ivuga ati ikintu gikogwe leta burya no guhera kuri ujya muntu atwara ku mutumba ujya nawe agize leta nimba nk'akaroro kibarabana ariko ndavuga ku mutumba runaka habonetse ko nta barabara rihari ujya mukuru w'umutumba bibwira chef de zone akabibwira mustanteri akabibwira buramatari akaduga gushikaho bishikira umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu nawe nafata ingingo wenyine abashikiranganje mu namashikiranganje bariga cacumviro cavuye ku mutumba bakaraba mu mafaranga igihugu kizokoresha kaye mafaranga arimwo hama bakavuga ati aya mafaranga rero reka tuyasohore arahari no kuvuga nimba carinze gisohoka ati ikintu tugikore ntabwo ari umuntu umwe yafashe ingingo n'abantu benshi bose bahagarariye kuhagararira inyungu z'abarundi bavuze ati harageze k'iki gikorwa uwo rero uciwe na cakoze wacubanga ico nicari gikenewe urinde wewe wakoze iki kugira abo bantu bakeneye ico kintu wewe ubabera inyishu leta n'umuvyeyi leta iza gufasha ivyo abantu bato badashobora kwishikanako none wowe ucuze uvuge ngo wowe ngo ivyo bintu leta iriko irakora ntibikwiye hari igihe nabajya babajeje kubishira mu ngiro bavuga ati reka ndabihagarike kugira abandi babisaba bace bashavurira leta no tuca muri politike rero bagaca bakagumuka na leta turabasaba ibintu ntimubikora kandi leta yaravuze ati ibintu bikorwa nibageza wumva ati naka yakuwe mu mabanga kubera reka nituje mu bya politike nyene mugani wawe ni atari ariko ndakubajije gato yabona mukubwa wewe nka president w'aba diaspora muri Australia burya mu diaspora ari ngaha arafise uburenganzira bwo kuvuga ati jewe sinishimiye ibyo leta y'u Burundi iri kwirakora ibisanzwe bashobora kubona ikintu wowe ukabona ati iki kintu jewe yaba ari jewe nari kugikora uko mugabo nuco kivutse ahantu gihagarika ngo nigikuko uravuga ati jewe yaba ari jewe iki kintu nari kugikora uko mugabo ntibituma icyo kintu kidakorwa ivyo rero nibaza ko abantu iyo bariko batanga n'ivyiyumviro bitandukanye birafasha abantu guca bavuga ati none ujya ko atandi icyumviro nihe twari guhindura nihe twari gukora nk'uko ashaka mugabe ibikorwa biriko birabanda ariho ndamuteye inkuru ariho umugabo yubatse inzu ku bushake bwiwe afata amadirisha ayashira mu ipembe ntahajya abantu baramubaza wewe hajya n'abashira amadirisha habwa jewe nayashize hariya ku nzu yanje genda nawe wubake iwawe uyashira aho ushaka kandi yarabatsinze nayashize hajya ku nzu yanje genda nawe wubake iwawe uyashira wowe wumva ushaka kuyashira ivyo rero abantu twe tubitahura kuvuga kubona ikintu wewe kitagenda neza nk'ubu wazimutse wambaye iyo shati hari uwundi avuga ati James ko yatambaye ishati y'amaboko maremare mugabo wowe niwe wiguriye niwe wumva ko uno munsi wo kwambara ukumva ko uri comfortable bwa deciding we n'uwundi umugore niwe yanyambitse none umugore wawe si we by'ubuzima bwawe mugabo undi muntu yeza guhangarana n'ico cyumviro numva kagiye kugwanya umuntu wahaye ubwo bubasha ni hatari sana mara mugumba iki kibazo ucishure kabisa udaciye inyuma wewe kumbona iwawe canke wewe kuntu bibona abarundi muri rusange baba aba diaspora canke n'abari mu gihugu ni pourcentage iyahe woha mu kuvuga ati abarundi muri rusange ubona bishimiye leta y'u Burundi ku kigezo icahe you know rate ubona gute kwijana ico kibazo ngo ndacishura ntaciye ku ruhande nta matohoza nagize ngo ngire rusasuma menya ati yavuze ibi mugabo kubona ko abantu bishimiye ikintu runaka ubibonera
mu myitwarire y'abo bantu. Iyo abantu bababaye cyane cyane abarundi bacu iyo bababaye baravuga. Mu gihe rero umurundi ataragira aho avuga ati jewe iki kintu kirambabaje, uzogenda urabe kera tugikubitwa ku ishure bagukubise waravuze induru. Aho werekanye inkoni yagushitse kwigufa warakomye induru. Uyu munsi rero kuri ico kibazo ibyo naheruka i Burundi umutekano nijya nawe. Navuye i Makamba nari Makamba saa 4 z'ijoro ndiko ndamanuka i Bujumbura. Nta muntu n'umwe yanampagaritse, nta n'umupolisi yamagaritse. Nagiye guhagarara mu Rumonge igitoro kinkamanye ca ndondera abapolisi bari bahari baranyereka ati genda unywe igitoro hariya wibandandiriza urugendo. Naravuye mu Cibitoke saa 6 z'ijoro ndiko ndamanuka i Bujumbura. Ico rero ni ikintu burya ahantu hari amahoro bavuga mu Kirundi ngo umuhoro uramwa. Ni ukuvuga amahoro nico kintu cyonyine gishobora kubura abantu bakababara. Abantu bakabura amahoro. Rero dufise amahoro tuba dufise vyose. Abarundi uno munsi bakunda igihugu bariko barakamisha amahoro igihugu cashoboye gushika ko mu gihe mu myaka yahera tutari dufise amahoro nkayo dufise uno munsi. Abarundi rero barishimye, batishimye n'abanebwe. Kuko udakora bavuga ngo ntakarye. Nimba utagiye gukora ukazera amaboko ko leta ariyo izoza kuguhereza urumva urayivuga nabi. Mugabo nimba leta yarakoze uko ishoboye kose igakingira imbibe z'igihugu umutekano ukaboneka, genda mu murima. Nimba ushoboye kurima urime niweze ushire ku isoko. Nimba udashoboye kurima dandaza ugurira abarimye, guri biswibi ubitware ku isoko ugurishe. Ico umuntu wese yumva akeneye gukora ntagikore yiteza imbere. Muri make nta bidoga bahari, bidoga ntibabura, nta nyambi bura gahonzi. Ariko uwo bayidoga wese hari amahoro ntabwo yo kwidogera leta ngo ntaciri kirakora. Genda wewe ukora ivyi wawe witeza imbere urebe ko leta izoza kukubuza ngo ikintu ugikore. Ama percentage ntibazitanze percentage umutekano mu Burundi n'ijana ko bishimiye leta y'u Burundi. Umutekano n'ijana kwijana James, kandi hari umutekano umuhoro uramwa. Hari amahoro umuhoro uramwa. Urumva rero no munsi nta muntu arara ntibuca, uryama wuguruye ibyo wasize mu nzu byose ukabisangaho. Ntawo bideha. Safi sana. Bana mukobwa merci byamenye kabisa, reka ntitugitindeho ico. Hello, my name is Akhila. My name is Nazira, and we're from the Uyghur community. Subscribe to James Media Australia. Yes guys, twagarutse turi kumwe na bwana mukobwa president wa diaspora muri Australia w'abarundi. Bwana mukobwa kutugendera hano, ibi ni ibintu byiza kabisa. Je nanje ni ikintu nishimiye cyane. So reka tuvugeho gatoya ku kijanye n'amatora. Amatora muri Australia mu gisagara ca Perth nimba ntihenze. Yes, so reka tutangariza abantu bamenye ingene byifashe, eske nijyari amadate bipanze gute, duha umuco bwana mukobwa kugira ngo abarundi bazogende gutora byifashe neza cyane. Urakoze James. Abarundi muri Australia baramaze kwijukira inzira ya demokrasi. Ivyo bakora byose bashaka kubikora bacishije mu nzira ya demokrasi. Bavuga barifuza indongozi bonyene bitoreye. Apana kuza kukwereka ngo naka ni wazokuhagararira ni wazokurongora, kandi uyo usanzwe utanamwemera umuzi kamanyanga runaka bakamuguhereza kandi bakagutegeka ko uyo muntu ategeza kukuyobora. Ivyo rero abarundi bo muri Perth n'abarundi bose muri Australia bavuga ati iyo nzira twarayirenganye, ubageze ko twitorera twebwe nyine tukarongorwa nabo twitoreye. Itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu niyo tariki matora azoba uko muri Perth. No munsi abantu bashaka kwitoza mu bibanza bitandukanye barahawe umwanya ukwiye wo kwimenyekanisha, kwidondora no kumenyekanisha imigambi bafitiye abarundi bazoba bahagarariye. Amatora rero ategekanije kuba ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu mu gisagara ca Perth isaha 10. Nibaze ko n'ikibanza baza baramaze kukimenyeshwa aho ayo matora azobera, ndetse n'abarundi benshi bari muri Perth baramaze kumenya abo bazotora, kuko twabiteguye umwanya ukwiye, twahaye abantu umwanya ukwiye wo gushobora kwiyandikisha
kubaza ibibazo no gukora ivyo bindi vyose bishobora gutuma uwo munsi ukagera barasabye impusha z'ubuzi basanzwe bakora bakabika ko n'uwo mwanya wo kuzoza kwitorera indongozi bo nyene bashaka zizobahagararira muri ayo matora. Gusiba umuntu arashobora gusiba mugabo hajya iyo usibye amatora uba wiyatse uburenganzira kuko ico gikorwa ntugihagarika kirabandanya. Iyo batoye udashaka rero ikiringo cyose kizoherwe kuri idoga uriburanya ukongera ukitsinda. Ni vyiza rero ko umuntu wese yumva ko akunda Burundi cyangwa ari umurundi kugira ntazokwidoge kanini yose idukana niyo nka kuri uwo munsi tariki 14 agakora ibindi avuye gutora. Kuko iyo utoye niho navyo wa wundi watoye uvuga ati ujya mugabo ndamuzi ko bugabo ujya ndamuzi ko bushinga ntahe n'indamutuma ijambo azorikora cyangwa ndamuzi ko nta manyanga afise reka ntorujya niwe azoshobora kuba yoshobora kugira ko dushikana ku byo twifuza gushikako. Rero ni vyiza umuntu yumvise amatora agasidukana niyo agaheba n'ivyo ariko arakora byose akabanza akagenda agatora hama akaja gukora ivyo bindi avuyeyo. Amatora ni ikintu mara mu buzima ubu bwa misi yose tubamwo no ngaho urazi ko dukora amatora. Muri Australia hari amatora y'indongozi kandi turayitaba tugatanga ijwi. Iyo rero umuntu yiyatse uburenganzira bwo gutora hajya abayibujije amahoro ikiringo cyose uwo muntu azotorwa azomara kuko aya matora ntahagarara azoba batoye udashaka uzogumuvuga je nari kubikora gutyo wewe urinde kutatora kutanagiye gutora uwo utoye basi agubigukorera kutagiye kwitoza kandi ubwo bubasha wumva ko wari ubufisi kutavugira rero mu ntamatama nivyo twebwe twifuje ko abantu baronka ingene berekana akabari ku mutima. Abiyandikishije bariyandikishije nibo berekanye ko babishaka kandi babishoboye wasigaye rero kugenda kubahunda amajwi ko kubaha amajwi niko kuzotuma ico kiringo abantu boroherwa kubivanye n'uwo bazoba bashize imbere uwo bazoba batoye bakoroherwa uko bazoba babona ibintu bakaza baramuterera ivyiyumviro. Kandi ngomba nsabe abarundi ko amatora ni kimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu abakanya gatoyi uyo muntu yatowe reka kumutega imitego mushimikirishije ibikorwa mushigikire mu ivyiyumvira dafisi ntumutega imitego kuko ivyo ariko arakora si ivyiwe n'ivyo abarundi bose n'ivy'igihugu. Nk'aya matora yacu ya diaspora rero umuntu yamaze kuja ku rutonde raba ubutwari bw'uyo muntu ureke kumutega imitego bigihera bunyene mu matora ahubwo ugende mushigikize ijwi kandi we watoye ni wabona ari warenganye umube hafi mu ivyiyumviro mubwira ati ibi bikora uku ariko ukagenda kumutega imitego n'imigambi yakuye muhira imbere yuko ayirangura azobanza kuza kugwana nawe kandi umwanya uzoba uri kuramusika. None amatora agiye kuba ni procedure yo kugira ngo mutore president wa buri gisagara buri state twifuza ko habamwo muri South Australia harabaye amatora y'indongozi zirongowe n'umuboha Rodrigue yaratowe ku mugaragaro arafise inzego bakorana. Muri Perth tugiye kuronka inzego naho mu misi ya vuba inyuma ya Perth tuzoja mu zindi state igihugu cyose cya Australia twe dukora ivyo abaho bantu badusavye mugabo kandi natwe turafise indinganizo ko state yose itegereza kuba ifise abarongozi batowe. Uvuze abaho babibasavye n'abanyagihugu ba muri state turakeneye uturongora turakeneye two kuki dusigara inyuma natwe nimutugire nkuko abandi bameze kunomba ari ata je nagira nkawe nka president wo muri Australia ni uvuga ati izi state habimo president arongoye buri abarundi n'abarundi baho hantu bavyisabira nibo bavyisabira twico dukora turabafasha kubishira mu ngiro ivyo bintu hari abantu bashobora kuba batega imitego kubera inyungu zabo ibintu bikunde mugabo abo rero nibo naco tuvugana nabo bantu kubera kimwe ko murabuze abantu ubwigenge hereza abantu ubwigenge bwabo batore dushaka ko mu gihugu cyose amatora azoba ku mugaragaro nkuko natwe twagiyeho dutowe no mu zindi state haboneka abarongozi batowe iyo watowe hajya niho ukora ikintu wumva umutima uri mu nda. None mumenya gute ko abanyagihugu ba decidenze ko bakeneye uwo batora like abarundi ni benshi mu state mumenya gute ko abanyagihugu bavyemeye ati
amatora arakeneye. Abarundi turavugana, abariyo baradutelefona, baratwandikira ama emails tugasoma, dusanga dufise nabo dukorana bariyo, tumutubwire hiyo abantu bavuga iki, bifuza iki, bakenewe iki, hari abandi telefone batubwira birabayo. Turafise abantu baduserukira hariya, tuvugana bakaduha amakuru, batubwira ati babwira bababeshe ku telefone ibihari nibi. Wow, interesting. So itariki 14 z'ukwa gatatu, 14 z'ukwa gatatu kabisa. Naje muri uzo kwaka muri press baravyiteguriye, barashushe, bariko barashusha. Kandi nawe uzoba hari. Nzoba mari. Imana ni yantera iteka ico gihe nkaba nkihumeka. Nzogenda kuraba nanje ndorere. Nzobe nicabona cibizoba vyabaye mvuga ati nivyo yaratoye ku mugaragaro. Asante sana. Ari cyo ufise ongeza ku bijanye na matora ya 14. Amatora nuko barundi bose muri Australia uretse aha muri South Australia bamaze kwitunganya na PF bamaze gushika ku rugero bitunganije ko abandi barundi basigaye nuko no basaba kwegera abarongozi babo bakavugana nabo ingene bifuza ko ibintu vyabo bigenda ntibasigara inyuma kuko iya nyuma ihaga inkoni niba guma bisigaza inyuma bazohava basanga hari byinshi bahomvye ivyiza rero ko bokora nkuko abandi bariko barakora safi sana kabisa kandi bakijukira iterambere ry'igihugu cyane iterambere ry'igihugu bagerageza ko bashoboye kose umuntu wese ari muri Australia araba akantu akora mu Burundi gukora akantu mu Burundi ntigasaba umutahe munini ariko naho ufise ibihumbi 100 canke 200 uno munsi hari abantu bavyifuza nk'umutahe kugira bahindura ubuzima bwabo ivyo bihumbi 100 bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu no munsi kandi wewe yafata nk'amafaranga yo kugura amazi mbona mu kuvuga ko kantu bakaba kuvuga ati abantu bandanya gutwara imitahe mu Burundi hari abarundi bacu bavuga ati subundi abantu baduhimiriza gutwara imitahe mu Burundi gute kandi nta na gahunda dufise yo kuzosubirayo utazosubirayo kuvuga ushaka azosubirayo atabishaka kandi azobura haca ico nico kintu nobwira abantu mutifuza kujayo ahasi wacu aha twatsi ndaro baradutije uvuga ati jewe sinzosubira mu Burundi Imana muhezagire bikundi izo ndoto ziwe zizoshike mugabo hari uzosanga yasubiyeyo abyuke mu gitondo ariyo yisanga kandi umwanya wo kwitegura kugenda akagenda ashika nk'umuntu afise ico yakoze yawufishe cyusa safi sana ahasi waca hanyuma tutaraja ku bindi rero mbona mukobwa abarundi bo muri PF bagende batore amatora ni 14 itariki 14 z'ukwa gatatu 2026 mugende mutore kabisa mwitorere indongozi zanyu zibarongora nibyo bintu byiza cyane so merci Damingi ariko tutarasimbira ku kindi mbona muhubwa ari ikintu kimwe nshaka kuvugeho gatoya diaspora iri jambo diaspora definition yayo mu majambo make iyo abanyagihugu babajije ati diaspora mu bisanzwe bimeze gute hari abantu bigora gutahura kenshi na kenshi usanga mutubwira ati diaspora ni umuntu wari wese ari hanze yagiye kurondera aba diaspora bari hanze baciyemo imice navuga nk'itatu canke inarenga hariho aba diaspora bari hanze baje kwivuza bamazeyo igihe kirenga amezi 6 hariho aba diaspora bari hanze baje kwiga hariho aba diaspora bari hanze baje nk'uko kw'impunzi babandi rero bavuga ati nta na gahunda bafise yo gusubira mu gihugu maybe so muri iyo mice mvuze aba diaspora muri abo bantu nabahe canke nyene kimwe clear kino kintu umu diaspora ni umurundi uwo ari we wese aba hanze y'igihugu ciwe uyo murundi akaba aguma afitaniye imigenderanire ubucuti n'igihugu camwibarutse uyo niwe yitwa umu diaspora uyu migwi y'abo bandi bantu mvuze n'abarundi nivyo n'abarundi mugabo kumva ko uri mu diaspora ni wewe muntu wumva ko igihugu cawe cishishimiye naho utakibamwo kandi ufitaniye imigenderanire n'ico gihugu kugira imigenderanire n'igihugu no kugira gute nuko ushobora gufata akaruhuko ukajayo nuko ushobora kumva ati kwa Karori bariko baragurisha ryatongo wewe waragize urakora uraronka avuga ati mbariza bashaka ngahe
ndahigurire ukahagura wewe mu ntumbero yo kwiteza imbere no kwiyubaka n'umuryango wawe mugabo kandi ukabikorera mu gihugu cyakwibarutse nubwo utabuhaba. Iyo niyo migenderanire umuntu agiranira n'igihugu ciwe. Aho uri ukavuga igihugu cyakwibarutse neza. Mwaba twirirwana batuvugana bavuga uvahe je mba mu Burundi mu Burundi ni he ukamubwira mu Burundi naha mu Burundi mutunzwe n'iki mizuku ukavuga igihugu cawe neza. Turafise ikawa, turafise ingoma, turafise Tanganyika. Nshaka kuzoza kuraba iyo Tanganyika. Ibintu nk'ivyo safi sana kandi uko niko kugiranira imigenderanire n'igihugu cyakwibarutse. Umuntu atabandanya kugira imigenderanire n'igihugu mu gihe hari hanze yacu, uwo ntabwo ari mu diaspora muri make. Uje ukumva wirirwa ku maradiyo utuka igihugu cyakwibarutse. Mu Kirundi baravuga ngo ibere ryakonkeje ntukarivume nturituke. Wirirwa utuka igihugu, wirirwa ukivuga nabi, nta kintu na kimwe uri kurakora muri ico gihugu. Nawumva n'umuvyeyi yohava avuga ati nani ndakwirukanye mu bana banje. Safi sana kabisa. Urumva mu majambo make mu diaspora n'umuntu ari hanze abandanije kugira imigenderanire n'igihugu. Uwo ni mu diaspora. Okay. Safi sana kabisa. Bwana Mkubwa, reka mpave ndakureka wibandanirize. Merci bien mingi kabisa.